biroroshe gutunga buriya si ibintu bibiri canke bitatu namabwira abantu bose. Gutunga ni ibintu bitatu gusa kw'isi yose. Kujya navuze yuko niko biri Siyoni n'abandi bose bakimbaza ico kibazo ndi muri Amerika nababwiye ngo 80% y'abagwiza tunga batanguye mu busa. Kujya nari henze ni 95% batanguye mu busa. Urabe abagwiza tunga bose mu Burundi bahereye muri zero. Imbere yuko twumviriza ano mabanga atatu akomeye umugwizatunga umukire niko biri Siyoni agomba atubwire, reka tumanze twibaze kano kabazo. Mbega abadukurira mu by'ubutunzi canke abavyeyi bacu baduha amakuru yo kuvyerekeye ubutunzi? Mbega hamwe ugerageje gukurikira izo mpanuro baba baguhaye vyo gushikana by'ukuri ku butunzi? Nkaba ndakuramukije amahoro y'Imana, ndizera neza yuko umeze neza, ndizera neza yuko ivyo uri kurakora biriko biragenda neza. Nitwa Jeff Habyarimana. Muri kino kiganiro tugiye kumviririza hamwe rino banga ry'umugwizatunga akomeye cane yitwa niko biri Siyoni, aho yavuga yuko ibanga ry'ubutunzi rigizwe n'ibintu bitatu. Ivyo bintu bitatu kora kw'isi yose. Yongera aragira ati aba self made ni ukuvuga abantu batanguriye kuri zero gusa nuko mwamaze kubyumva muri introduction, ni bice 95% kwijana by'abatunzi bari kw'isi yose. Ndakunze kubivuga nti nta muntu n'umwe atoshobora gushika ku butunzi. Reka rero tudatevye tutavuze amajambo menshi twumvirize bino bintu bitatu, hanyuma mu nyuma yiwe turaza kugaruka kugira ngo tugire agakomantere gatoyi cyo duheza kino kiganiro cy'uno munsi. Biroroshe gutunga buriya si ibintu bibiri canke bitatu namabwira abantu bose. Gutunga ni ibintu bitatu gusa kw'isi yose. Kujya navuze yuko niko biri Siyoni n'abandi bose bakimbaza ico kibazo ndi muri Amerika nababwiye ngo 80% y'abagwiza tunga batanguye mu busa. Kujya nari henze ni 95% batanguye mu busa. Urabe abagwiza tunga bose mu Burundi bahereye muri zero. Kuvuga rero abo bashoboye kuduga nuko bashoboye kuba honnête, yavuga ngo kugwizigirwa, hanyuma akaca akora cyane, hanyuma akaca atsinda Imana. Ivyo bitatu rero ushoboye kubigira, gukora cyane, ukamwizigirwa, utinya n'Imana, umenye yuko naho bundi naho wogira ibimeze gute udashoboye gukora cyane ngo hanyuma umwizigirwa. Mumbabarire gatoyi tumanze tuvugane kuri kano kantu, tuvugane kuvyerekeye ubutunzi, kuvyerekeye amafaranga hariya mu ngo iwacu, mu miryango iwacu, kugira ngo dushobore gutahura iyi context, kugira ngo dushobore gutahura ibintu bitatu umugwizatunga Siyoni ajeje kutubwira ngaha. Hariya iwacu mu mihira iwacu by'ukuri, kugira ngo wumve ikiyago kuvyerekeye amafaranga, kugira ngo wumve ikiyago kuvyerekeye ubutunzi biragoye ngaho mu miryango iwacu. Naravuze yuko ahantu umwana w'umuntu usanga akura amakuru, usanga ari muhira muri famiye yuvamwo, usanga ari kwishure, usanga ari ku rusengero, naho ahantu hatatu twama dukura amakuru yerekeye ibintu byose umuntu ashobora kuba azi. Uravye rero hariya mu mihira iwacu usanga abavyeyi batariko baratubwira kuvyerekeye ubutunzi, usanga abatureze batariko baratubwira kuvyerekeye amafaranga, kuvyerekeye ukuntu umuntu ashobora kuronka amafaranga, ukuntu ashobora kubana n'amafaranga, ukuntu amafaranga mbere bashobora kuyagwiza, la multiplication de l'argent. Ariko rero izi notion ndiko ndavuga abantu ba kera abo twokwita basogokuruza bacu bari bazi ukuntu barondera ubutunzi, bari bazi ukuntu babana n'ubutunzi bakabubika bakabuzigama, bari bazi n'ukuntu bashobora kububungabunga, ni kuvuga kubana n'ubwo butunzi uba waronse, bari bazi n'ukuntu bashobora kugwiza ubwo butunzi. Bimwe narabivuze mu mavideo nagiye ndakora, mu biganiro nagiye ndakora ngaha inyuma. Ariko rero abantu bo muri ino minsi na cyane cyane abanyafrika biwacu usanga kenshi tudakunda kuganiriza abana bacu kuvyerekeye amafaranga. Ni kubera iki tudakunda kuganiriza abana bacu kuvyerekeye amafaranga?
ni kubera urashobora kuba uri umukozi wo kwa leta hanyuma canke ukaba uri umukozi wa ONG kanaka ukaba ufise amatungo par exemple adasiguritse. Ayo matungo kugenda kuyasigurira abana birateye n'isoni kubwira umwana yuko ushobora kuba waranyaze, ushobora kuba warivye, ushobora kuba wariye igiturire. Kenshi na kenshi rero ivyo biyago usanga vy'ukuri bitariko biravugwa ngaha mu miryango iwacu. Ico kiyago baca bacihoza. Umuvyeyi ashaka kukurondera inzira nziza canke ashaka kukubwira yuko yifuza yuko woshobora gutera imbere, ikinakubwira akubwira ati mwana wanje nugende hariya kw'ishure. Iyo umuvyeyi akubwiye ati genda hariya kw'ishure, aba akubwiye ati genda hariya kw'ishure wige uronke amanota meza hanyuma uronke diplome, hanyuma niwaronka diplome uzorondera akazi, urondera akazi hanyuma ukorere umushahara mwiza, hanyuma ukore imyaka n'imyaka, hanyuma niwaheza uzoca uronka amafaranga ugende muri retraite, hanyuma ubuzima bwawe buzoba buhagaze, ucupfa bazoca guhamba. Uravyumva yuko mu nyuma baca baguhamba. Ariko iyi nzira ndiko ndakubwira nta muntu n'umwe yatungishije. Iyi nzira ndiko ndakubwira aba 95% umugwizatunga niko biri Siyoni yavuze, nta n'umwe arimwo yo baraciye muri ino nzira meje kuvuga hanyuma ngo atunge. Nikimenyamenya usanga abantu bize benshi bariko baragwana n'ubuzima. Usanga abantu bize benshi muri Afrika dufise aba diplome benshi cyane. Usanga benshi bafite amadosiye mu ntoke bariko bariruka kugenda kurondera ama sponsor, bariko barakwira hirya no hino kugira ngo baronke akazi. Ugasanga bamaze imyaka myinshi ako kazi batarakaronka canke ayo mafaranga ya sponsor bariko bararondera atayo bararonka. Tugarutse rero kuvyo umugwizatunga niko biri Siyoni yavuze ati gukora cyane. Akabazo gaca kaza, mbega abakoze cyane, mbega abantu bakora cyane nibo baronka amafaranga menshi, mbega abantu bakora cyane nibo batunze cyane? Nibaza yuko kubwanje kugira ngo ushobore kuba umutunzi il faut travailler d'une certaine manière. Hariho bamwe bavuga ngo il faut travailler intelligemment. Urumva byumvikana yuko wa wundi aponda ivyondo hariya, wa wundi afyatura amatafari hariya akora akazi kagoye kagumye, canke wa muntu yimba amaoro canke amadiyama si watunze, ariko hatunze wa wundi amukoresha. Muravyumva? Umukozi ntashobora gutunga. Umukozi yegome ashatse arashobora kubivamwo hanyuma agatora inzira yo kuja ku butunzi, ariko kenshi iyo uri umukozi w'umuntu uravyumva yuko udashobora kuba utunzi. Uri umu esclave, uri umu employé, uri umu esclave. Ni kuvuga yuko uri munsi y'ibirenge vy'umuntu, uri munsi y'ibirenge vy'umupatron. Nico noshobora no gukangurirana cyane cyane runo rwaruka rwacu usanga kenshi na kenshi roheje amashure rwiruka kugenda kurondera ubuzi. Ni vya bindi nyene vya esclavage bigaruka. Ni esclavage kuba umukozi, ni esclavage. Umukozi ariko ufise target yo kuzokwibohora, ufise target yo kugirante, yo kuva mu buroko, ufise target yo gushika ku butunzi. Gukora cyane rero kubwanje ntibituma uba umutunzi na gatoya. Hariho icya kabiri yavuze ubwizigigwa. Ubwizigigwa vy'ukuri ni ikintu kenewe cyane gose kugira ngo umuntu ashobore gushika ku butunzi. Reka gatoyi dusubire inyuma turabe kumbure inkuru y'Itaranto. Hariho umutunzi yagombye gufata urugendo rwa kure cyane, hanyuma arasigira abantu biwe amataranto. Uwa mbere yamusigiye imwe, uwa kabiri yamusigira zibiri, uwundi amusigira sinzi ko zari 5 canke 3. Hanyuma rero yigira mu rugendo. Agiye mu rugendo agarutse yarambwiye ati ni mumpe raporo ukuntu vyagenze. Umwe wimwe avuga ngo narayihambye ngo kubera ngo natinye yuko ngo abantu ngo bashobora kugirane, bashobora kuyinyiba, ngo ariko akiri vyawo. Ni kuvuga yuko ntiyayicuruje kugira ngo ishobore kunguka. Uwa zibiri amuhazini ati ngizi zibiri zawe, hama izindi zibiri zo nungutse. Uwa zitatu canke uwa zitanu amuha double yizo yamuhaye. Byumvikana yuko aba babiri banyuma barazicuruje. Ni kuvuga baragiye barakora bararonka inyungu ya barafashe risk, kandi vy'ukuri bano bantu babaye abizigwa. Hano harimo ibanga ry'ubwizigirwa. Uno munsi turabona abantu umuhaye nk'amafaranga ukamuha nk'ibihumbi nk'amajana 5, hanyuma ukamubwira ati ibihumbi amajana 5 rero ndabiguhaye, urabona ko wabinsavye
ndabiguhaye, ariko wavuze yuko ukwezi guheze uzonshirako inyungu hanyuma ukamuhereza vya 500. Ukwezi guheze ugasanga mumanje kuronderana, ugasanga ayo mafaranga ntari para yagusubiza. Epuruta murashobora kuba mwarananditse, epuruta murashobora kuba mwaranditse n'ipapuro yarasinye yuko ukwezi guheze azoca ayagusubiza. Ariko ikintu nabonye gikomeye cyane rwose, ijambo ry'umuntu ni ikintu gikomeye cyane rwose. Ari umuntu yifuza kuyagusubiza, ayagusubiza mbere utaranagenda kuyamusaba. Ariko ari umuntu atifuza kuyagusubiza, umaze kugenda ukishyuza mbere naho uba mwaranditse, muba mwarasinye n'ibipapuro byinshi, mukagenda no kwa noteri mukagenda usanga kenshi ayo mafaranga udashobora kuyaronka. Ariko iyo ari umwizigirwa ayaguha naturellement. Muravyumva yuko ubwizigirwa mu butunzi ari ikintu gikenewe cyane 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 gose. Icyanyuma rero tugomba duhereze ko yavuze ni iki kintu cyo gutinya Imana. Iki kintu cyo gutinya Imana nukuri nta byinshi nokivuga, nta byinshi nokivuga, ariko hariho n'abantu batarigera bahonyora mu rusengero, hariho abantu batarigera bumva niyo Mana, ariko ugasanga na miliyarderi. Kandi abo bantu nabo ni benshi cyane, abo bantu ni benshi cyane gose. Ari umuntu atarahonyora mu rusengero ariko mu miliyarderi. Ivyo navyo ubu mugwizatunga niko biri Siyoni yoca bidusigurira gute? Kuri ibi bintu bitatu rero yavuze, nibaza yuko abamenyesha makuru iyo bariko barabaza bazohore barondera umwanya wo kugenda kumubaza ku kibazo kimwe hanyuma yishure kuri ico kibazo, kuko ibanga ry'ubutunzi by'ukuri ntiryoba resume canke ntiryoba resume muri ibi bintu bitatu gusa, kuko bino bintu bitatu ni bike cyane gose. Mu kiganiro kizokurikira reka nzofata umwanya kugira ngo nshobore kugusigurira ukuntu nimba wifuza gushika ku iterambere, nimba wifuza gushika ku butunzi, hariho ibintu bitatu ukeneye bindi atari ibi uwo mugwizatunga yavuze, ariko ibindi bintu nizera neza yuko ari ibintu byoshobora kugufasha by'ukuri ugashika ku iterambere. Sinaje guharira kuri bino bintu umugwizatunga niko biri Siyoni yavuze, ariko nibaza yuko ataronse umwanya wo kugira ngo ashobore gusigura neza kino kibazo, kugira ngo ashobore gusigura neza rino banga ry'ubutunzi, kuko ibanga ry'ubutunzi ni banga rigizwe n'utundi tubanga twinshi cyane rwose. Hamwe umuntu yagiyemo akabisigura yofata umunsi canke iminsi 2 canke iminsi 3 kugira ngo ashobore kubigusigurira. Hama rero mugaca mumenya yuko discipline is the key. Nukuvuga yuko discipline niwo mushinge ngenderwako kugira ngo ushobore gushika ku butunzi. Hanyuma rero nkaba ndabashimiye cyane mwese abafashe umwanya wo kugira ngo bashobore kumviriza kino kiganiro, aho tumvise canke aho tatahuye, drop me a comment, hama nanje ndaza kuyishura, ndaza kugerageza ndayishure, ndaza kugerageza tuganire muri commentaire. Agasanga ufise ikibazo ushobora kutubaza nubaze, navyo ndaza kuvyishura. Hanyuma reka tuzosubire mu kindi kiganiro kundi munsi, aho tuzoba turiko turavuga kandi kuri business, aho tuzoba turiko turavuga ku mafaranga, tuzoba turiko turavuga ku butunzi, aho tuzoba turiko turavuga kuri ivyo bintu byose byoshobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika ku butunzi. God bless you, see you next time.